kuri uyu munsi wo gukenguruka hari ikintu cyaciye kinza mu mutima ndiko ndabizirikana. Hari umuntu twahuriye mu Bufaransa mu gisagara ca Lyon. Uwo muntu yari yaragwaye cancer, iyo bita cancer dégénérative. Iyo cancer no kuvuga ari ukuguru ari ukuboko ahishikiriye harayonga. Hanyuma rero arivuza, murabona mu Bufaransa barateye imbere, aragerageza arivuza, abaganga baramubwira bati wewe tuguhaye amezi 3 uzoba wapfuye. Yarasigaye agendera muri shariyo bijya bagenda barasunika. Hanyuma iyo misi iheze ararindira ko apfa, arabura. Nta miti yaragifata kuko abaganga bari barananiwe. Imisi maze kurenga abona atanguye gukira. Jewe igihe namubona hari haciye imyaka 5 yaramaze gukira, asigaye atambuka, abatakigenda baramusunika. Aca rero arabimbwira, ambwira ati uko bukeye uko bwije misi yose mu gitondo mbona yuko ari kado y'ubuzima Imana impaye, kado y'ubuzima. Vyanje mu mutima kubera ko hari igihe tutibuka ivy'Imana iduha. Hari igihe niyo twibuka ivyo tubona, ntitwibuke ubuzima bwacu. Uyu mupfasoni ambwiye ivyo bintu nace ntangura kumva yuko misi yose uvyutse mu gitondo iba ari kado umukama guhaye. Iba ari kado guhaye kandi nta kintu na kimwe ufise woyiriha. Ubu umeze nka wa wundi yarafitiye umwenda shebuja akamubwira ati kugira uyindihe reka ntware wewe n'umugore wawe n'abana bawe. Aratakamba aravuga ati nukuri ndagusavye ntenyenyera nzoze kurondera ndakwishura umwenda wawe. Uyu munsi rero wo gukenguruka nshimye ko twamaze kubona ivy'Imana yatugiriye, kandi umukama kaduha niyo ngabirano yo kubikenguruka. Nico gituma nshimye kubitangurirako. Naho kumbure twoba tutabonye ivy'Imana yatukoreye, duhere ngaha kugira ngo dushobore kuzirikana neza, tumenye ico twubaha. Kuko iyo wabonye uwagukoreye ico ufise uramenye ingene umwubaha. Gukenguruka rero nkuko tuvyumva mu bitabo vyeranda ni kuninahaza Imana, kubona ivyiza yakoze tukabikenguruka tukabishima. Ivyo bisigura rero ko duca bugufi tukabwira Imana, dukengurukira tukayibwira tuti wankuye habi, wadukuye habi, igihugu cyacu wagikuye habi. Tuti ico waduhaye ntaco twari gushobora kwironsa. Tuti waradukuye mu menyo y'abatwenzi. Uko niko gushima. Woza gushimira akakubwira ati warakoze, mugabe ivyo wankoreye niyo utabikora nari kuvyikorera, uwo muntu yoba atari ko arashima. Ugukenguruka nyako rero ni kwemeza ubushobozi bw'Imana, ukemeza ko uyikeneye, ukongera ukayemerera kuguma uyigamburukira. Mu Kirundi bavuga ngo ubushimye abayongeje. Kuyigamburukira kugira ngo iguhe imihezagiro, nawe ube igikoresho cyayo, ushobore kuja mu mugambi wayo.